Uhakika wa maisha yangu ni kwa sababu ninakuamini Mungu. Huwezi niacha peke yangu, kwenye giza nene umekuwa Mungu. Huwezi niacha peke yangu. Hello my beautiful people, ndabaramukije mwese bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Ati nimba utarakanda subscribe kugira ngo ukomeze kuraba ibiganiro bica kuri Eric Burundi TV. Simba from Sidi mbere kamera, behind the camera say my cameraman. Lili akuzana my image ameza neza cyane. Ndakubwira ati rero ndi kumwe n'umutumire. Reka ndamuhe kazi na karibu brother Nimore. Ameze neza cyane, ameze neza. Natwe turashima. Natwe turashima Uwiteka. Ago. Sinzi nawe umeze gute? Twe ni fresh kabisa, turashima uhoraho Imana. Iza cyane. Kuba ari kukuraba harabo ari inciro yabo ya mbere kukubona, ariko hari nabandi bakuzi. Kuba takuzi ndi kumwe nande. Kuba tanzi njya mbere shika ngaha muri Eric TV. Hama kuba tanzi banyita John Teddy. No muri indirimbo mpimbaza muri mu rusengero Kristo ndakijijwe. Okay, John Teddy, umwuga wo kuririmba wawutanguye ryari? Umwuga wo kuririmba ndawumazemo igihe gito cyane, ariko si gito cyane. Ko biri ko si gito cyane, ndamaze umwaka ndiko ndakora. Inspiration yo kuririmba kugira utangwe gusohora indirimbo zishika ku mbuga za YouTube, inspiration ikwiye kwande? Jewe kugira ntangore gukora ibijanye n'indirimbo nuko nari nsanzwe mfise iyo talent narayiyumvamwo. Haragera igihe ndavuga ati ko mfise ino mpano yo kuririmba reka ndabigira umwuga ndabikomeze. Nubwo bitari byoroshe kubona ari nkorera mu rusengero, ndi umukozi w'Imana mu rusengero, ndimba mu rusengero. Ibintu bitoroshe cyane, ariko Imana iranshoboza ndakangura gukora akaririmbo ka mbere. Byari bigoye cyane kugira ngo nkore, ariko Imana yamfashije ndakora indirimbo. Ugaragaje kuraba paraporo y'abandi baririmbyi, urekanye nawe hari abaririmbyi bandi basanzwe baragutangura imbere mu gikorwa mu myaka myinshi babunye bitabara legendary. Maybe kuri wewe niwe muririmbyi wakuze wifuza ko wogera aho yarageze? Najewe ngaha muhiri wacu mu Burundi abaririmbyi benshi bakora neza. Ngiye kuraba nkungaha ku ruhande rwa Nyanzarake, narakuze mbona abaririmbyi nka Magnifique ndetse n'abandi bakizi n'aba Methode. Cyambona kumenga naje birakwiye yuko naje no bikora nkabo canke nkabarenga. Ugaragaje kuraba hariho nk'abaririmbyi baririmba sebene, hari mu midiho myinshi itandukanye, ariko kubwawe ubona style uzogumukora azoba ari style imwe cyangwa uzohinduruke uririmba ama style atandukanye? Kuri ico sinokivuga ko amajambo menshi cyane, kubera ko imiziki ni myinshi ku isi. Hariho reggae, hariho zouk, hariho music worship. Novuga mwa runo ruhande je ndimo no mumenga nzokwikiza gukora ama worship cyane. Kubera iki worship? Kubera ko worship maze kuyitamwo nabonye umenga yuko worship ni kunze kuririmba abandi abaririmbyi abandi barindi nk'abasani bakunze kuririmba worship, ariko twebwe twabyisanzemo kubivanye ko twakore no mu shengero. Baravuga ngo kuririmba bisaba umutahe, bisaba ingufu, bisaba amafaranga, bisaba ibintu byinshi cyane. Kubwo witeguye gute kugwana iyo ntambara? Kukijanye nico umwuga wo kuririmba ni umwuga ukomeye, nubwo abandi bawugaya ariko urakomeye. Kujanye n'intambamizi uburyo umuntu akora uko ashoboye, arasenga Imana ikamushoboza uko ashoboye kose, akaronka amafaranga yo gukora ivyo bikorwa, kubera ko ikintu gikunda uragikorera kabisa, uritanga, uriyanka kabisa kugira ngo igikorwa kigende gitereke imbere nkuko kwiwanyu mubikora neza. Ugaragaje kuraba mu gisagara ca Bujumbura hari abaririmbyi very talented. Hariho
activity nyinshi nkari opportunity menshi cyane ku murinzi kugira ashobore gutera intambwe ariko nawe ukaba utarashobora kuja kubaye gukorera umwuga wawe. Nubona ko ari ibintu byo hava bituma ukora umwanya muremure utaraba up. Jewe ntitaye kuri uruhande rwa Buja gukora umuziki muri Buja, ariko icyo mbona coba ciza nuko notangura gukora ngaha muhira izina muhira hanyuma kuko nkoze izina muhira yongira akamaro kuduga ku rwego rw'igihugu nka Buja nkamenyekana bivanye yuko nahereye muhira abo muhira banzi kandi support nini yihira muhira. Narakubonye muri Teka Music niho ijya ndirimbo wayikoreye Teka Music sio nakora indirimbo nayikoreye Makamba ku producer witwa Mia L2 Mix ariko nari ngiye muri Teka kuyi promoting kugira ngo ishobore kurengana kugira ashobore kugenda. Okay, reka tumenye bagenda kurangiza ariko tutararangiza. John Teddy uracyari muto, cyari mu jeune uracafise inguvu, uracabona ko kabisa byose bishoboka. Why niki kintu kizohava gituma uhagarika umugabo wo kuririmba? Bika mvuge guhagarika umugabo wo kuririmba ubwa mbere bivana n'icyangamoto umuntu ashobora kuba ariko aracamo, ariko ikintu gikunda nubwo uca mu cangamoto zimeze gute mu kibazo kimeze gute biragoye kugira ngo uhebe nubwo harimo ibintu byinshi bicana intege mu muziki. Abantu twitege new song nko mu iyi minsi ndiko ndakora ibikorwa bimeze neza, ndimije kubashira hanze ibikorwa bitomoye cyane, ndafite ibikorwa bibiri mavanga shaka kumugaragara nko mu kwa mbere tubyitege indirimbo zimeze neza cyane. Biravuga ko mwebwe abaririmbyi cyane b'abahungu ba gospel kenshi mukunda gufata imera mbere mu kurongorwa n'aba diaspora. Cyo kivuga kwiki aho no usanga ufite mu diaspora w'umudemu nyene mu byumva kumwe afurunisa ibintu kugira bigende neza. Nishukuri icyo umuhakana nimba ariho amanacha gucira amazi. Urantwengeje so ibyo ni Imana ibizi. Nimba ariho mugabo yes kuko barimva gospel mufata numero za mbere kabisa. Turabazi banaka ntarinze kuvuga amazina bamwe bari muri Australia abandi Canada America batangiye baririmba mu nyuma barongorwa n'abadiaspora ngo bararongora barongorwa n'abadiaspora baragenda nawe twitega ko buri kuri uwo murindi wo muvuduko nyene. Kuri icyo kweri sinumva yuko no terako commentaire. Umwana w'umuhungu kurongorwa n'umudiaspora cyo kivuga kwiki ambo kurongorwa n'umudiaspora uri umuhungu kurongorwa kurongorwa ye kujya no kurongorwa kwera arakwimura akagutwara kubi wiwe novuga ati cyane barongorwa bararongora bajya abahungu babikora nkuko cyane ego sometimes urashobora gusanga ukurikiye benshi bivanye n'ubuzima abantu bakuriyemo bashobora gukurikira ubuzima bw'ujya muntu kugira ngo urabye no kuna uri ukacitamo kuja mu ruhande wemera ukagenda ariko siko bigomba cyo bikunda nawe nimba ubirimo si kubikunda umuntu si bw'umukunzi ni kubera ubuzima niko navuga serious. Okay, reka tugatura kurangiza ikiganiro. Ni John Teddy Suyundi umuririmbyi wa gospel mu gihugu cy'u Burundi. Reka tugushimire kuri wewe ntararangiza ikibazo cyane mace ndangiza hagati yo kuririmba no gukizwa ho bari itandukana. Hagati yo kuririmba no gukizwa hari itandukaniro. Gukizwa no ukwaye kuririmba no ukwaye. Kuririmba harimo abantu reka mvuga uko abantu bavuga ati reka ndirimbe ndiko ndatakaza umwanya wanje cyane kugira ngo abantu bambone kuya talent abantu bambone. Gukizwa naho no gukora ibintu bishimwa n'abantu bose mu rushengero uri mu rushengero ukora mu bandi ingabire ukora mu bandi ziragaragara tujya mu ruko karakijijwe. Ibyo niho hari itandukanye. Wavuye Tanzania je navuye Tanzania harashingira nk'amezi 5 mu byumve mu Tanzania kandi biravugwa yuko waririmbye wa gospel ga Tanzania mufite opportunity yo kurengana mugabo sinzi aho bikwamira. Ni Imana yonyine bibizi kugo ruhande
kandi muri Tanzania ngo mugira abatanzania muri Tanzania nyene ntubizi kuntu bimeze cyawigira umubongo nk'interview ntawe ushaka kugira share nico ukunda ariko biravana n'abagenzi ufise nka Eric TV numva kuntu banyakiriye ndiko ndabibona ushaka kuvyamamaza ibikorwa by'iwabo kugira nabo nyene bigere ku bikorwa by'iwabo bimenye murakoze cyane John Ted amushimwe namwe kandi